Ndabaramukije amahoro y'Imana ni gakeye canke ni mwiriwe bivanye naho muriko munkurikira muherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Uyu munsi nagomba ndabasabikanirize company shasha yitwa Live Good Supplements Incorporation irikira bice bigacika ku isi, ifise uburambe bugufi cane, novuga ngo imaze amezi 3 gusa ivutse ku isi ikigaragaza, ariko mu by'ukuri yavutse mu mwaka w'2021, imara imyaka 2 yose iri muri recherche et développement. Ico gihe muri 2021 yari ifise biro muri leta ya California muri Etats-Unis, ikaba yari iyobowe ico gihe na Jennifer Shi, ariko mu nyuma aza kubogozwa muri ayo mabanga. Baraheza barondera abahinga bo mukorera mu ngata, kuko babona yuko ingaburo bariko baraha abantu vyabagora, zashikira abantu zizimvye. Bashaka guhindura systeme kugira binjizemo MLM kugira bace batangurana na 2023 ari nouvelle génération. Bace rero bashinga amabanga président directeur général Ben Greniski, umutama w'imyaka irenga 50, akaba afise imyaka irenga 12, ari umuyobozi mu bigo bitandukanye bikora ingaburo. Hanyuma bace bakorana kandi n'umuhinga muri marketing, directeur marketing yitwa Nodel Kazan. Uwo nawe n'umutama w'imyaka irenga 60, n'amavideo n'amafoto dufise arabigaragaza. Afise imyaka irenga 20 muri systeme ya MLM, yakoreye amakampani atandukanye menshi cyane ku isi. Baca bafatanya n'uwundi muhinga yitwa Brian Goodkin, afise imyaka irenga 45, akaba afise imyaka irenga 10 mu buhinga bwa laboratoire n'ibindi bijanye n'ingaburo. Akaba afise mbere na doctorat mu bijanye no guhingura ingaburo. Uwo nawe ashingwa amabanga ya directeur chargé du développement des produits, ariko kandi baca bahereza akazi n'umukenyezi wiwe Liza Goodkin, afise imyaka irenga 40 gato. Akaba afise uburambe bw'imyaka irenga 10, ari umwigisha mu kwinonora imitsi no muri psychologie. Akaba nawe yashinzwe amabanga yo kuba directrice chargée de l'éducation aux produits. Abo bahinga uko ari bane rero, Ben Greniski, Nodel Kazan, Brian Goodkin na Liza Goodkin, nibo bayobozi bane ubu tuvugana batanguje igikorwa ca Live Good mu kwezi kwa mbere kwa 2023, maze bayinjizamo MLM kuko ingaburo intumbero bari bafise. Live Good intumbero yari ifise kwari kugeza ingaburo ku bene gihugu ba Amerika, mugabo basanga uburyo bariko barazibahereza zibashikira zizimvye, baca bahitamwo guhindura. Novuga nti rero ico gihe Ben n'abagenzi we bashikira company ya Live Good yari ifise capitale sociale ingana n'imiliyaridi 240 z'amadolari y'abanyamerika, 240 milliards de dollars, kubera ko aya mafaranga yari kuri konte ya Live Good yavuye mu makotisation no mu ntererano zitandukanye z'andi makampani 37 afitaniye partenariat na Live Good. Ayo makampani nakora ingaburo kugira ngo bazihereza abanyamerika. Izo ngaburo rero bakoze ni ingaburo novuga zikomeye cyane, zifise akamaro n'akanovera gakomeye, kuko bafasha amakampani yose akora ingaburo aja hamwe, hanyuma baraheza bakorera hamwe abo bahinga batandukanye babashize hamwe, kuko murazi yuko ufise amafaranga akora ibihambaye kuri inosi. Rero bari bafise amafaranga yo kubahemba, nico gituma bagize recrutement y'abameilleur mu bijanye no gukora ingaburo. Hanyuma bakora novuga produits zitandukanye, kuko Live Good ifise produits pharmaceutiques, ikagira produits cosmétiques, ikagira kandi na produits novuga complément alimentaire, ikagira na produits du bien-être. Irafise amakafe, irafise produits anti-aging, irafise produits za jeunesse, ariko kandi irembestisa no muri vêtements, kuko Live Good iradandaza ni ari. Novuga nti rero mvuze yuko Live Good ari network marketing isanzwe noba nihenze, ahubwo novyita e-commerce. Ni e-commerce kubera ko izi ngaburo novuga nk'akaroro nka ultra magnesium complex,
bioactive complete, novuga nka multivitamin y'abagabo n'abagore, novuga nka complete plant based protein, novuga nka organic super greens, novuga nka organic supplements, novuga nka organic coffee, novuga nka ageless skin serum. Izi zose ni produit ziri mu madomene atandukanye, hariho n'amashampo hariho amavuta atandukanye, hariho amarouge à lèvres, hariho les parfums, hariho amadeodorant, harimo n'amaswe intime pour les femmes, n'ibintu byinshi cyane, zaba ibijejwe gusukura umubiri w'umuntu, haba n'ibijejwe kubungabunga amagara y'abantu. Novuga rero Life Good ni modere nshasha yaje ihindura yongera ikosora utunenge tumwe twaza turibonekeza mu bijanye na network marketing. None rero ni kubera iki habaye impinduka Jennifer Chi muri 2020 kuva yirongoye igifise n'icicaro muri California, bagahindura itariki 13 z'ukwezi kwa 12 2022, bakagira lancement officiel mu bihugu 230, hama ubuyobozi bakabuhindura, directeur general bakamuhindura akaba Ben Greniski. Ni kubera iki ivyo babigize? No kubera ko Ben Greniski n'umuhinga mu bijanye na marketing afise ubumenyi buhambaye, barabona yuko produit za Life Good baziranguje ku bagrossiste zashikira abanywanyi zamaze kuzimba. Baca rero bagira impinduka bagize n'izihe. Batanguye gufuta ibijanye na stock hagati mu bantu, batangura gufuta ibintu byinshi kugira ngo za produit zishikire abazikeneye bitagoranye. Novuga nti bazanye impinduka muri MLM, kuko za produit bazikuye mu bantu bazishira kuri platform ya Life Good, babihinduramwo e-commerce. Mu yandi majambo, jewe mbaye umunywanyi wa Life Good chimpa ni boutique en ligne. Life Good rero twoyigereranya nka kujya kwa Amazon, twoyigereranya nka kujya kwa Alibaba, twoyigereranya nka kujya kwa za eBay, kubera n'urubuga ruri kwizo ngaburo ku buryo jewe nyene nshobora kwikomandira iyo ngaburo nkeneye, hanyuma Life Good citekera ikayinzanira no muhira ikoresheje ubuhinga bwa DHL. Ngaha mu Burundi benshi barabikoze, barakomanza izo produit mu minsi 4 canke 5 wazubona DHL dodoye ku rupangu ivyigushikaniye. Novuga nti iyo ni impinduka muri network marketing, ni impinduka ikomeye. Mu yandi majambo, produit ikeneye nta gahato kajamwo, ni wowe nyene uyikomandira ukayigurira bakayikuzanira muhira. Icitonde nuko produit yose ukomanze ifise garanti y'imisi 90. Nutashima mu minsi 90 ukabona ntacikumariye, urafise uburenganzira bwo gutekereza isigaye ukazisubiza muri company, bakagusubiza amahera, bakakurambusa 100% 100%. Nuko bimeze. None rero novuga nti izo ngaburo nozibatumirira kwiyandikisha kugira namwe muze muri komandira, kugira ngo byorohe kuzironka bitagoranye. Ariko kandi Life Good yabonye ko kugira izo ngaburo abantu bazimenye byoroshe, yashizemwo na systeme yo guhemba abantu bomenyekanisha izo ngaburo. Ariko systeme rero yo guhemba bashizemwo itandukanye na systeme twari tumenyereye muri network marketing. Ari naco rero gituma Life Good ihurumbirwa n'abantu benshi. Iramaze amezi 3 yonyene irikira kwiza amezi 4, kubera yagiriwe rasuma mu kwezi kwa mbere kwa 2023, ariko uyu munsi irikira arenza abanywanyi 230. Kubera iki? Ndababwira impamvu. Abantu bamenyereye network marketing bakoreye muri company zidandaza produit, harimwo ibintu byinshi byahindutse. Muri Life Good nta byo kugura ingaburo ku gahato, oya, bya bindi bakubwira bati urinjiye muri no company kanaka utaguze produit kabisa turaguca mani, oya, ibyo nta bintu. Hahandi usanga ariho company kanaka bakubwira ati buri kwezi uragira maintenance mu kugura produit kanaka kandi nitegeko. Hano muri Life Good nta birimo. Urumva ko nta kugura ingaburo ku gahato, wowe yigura kubera ukeneye. Hanyuma icya kabiri, nta maintenance ya konti. Hahandi ugura produit ku nguvu utagize maintenance bikakubana ikibazo.
ikindi ca gatatu nta point binaire hano zirimo muri live good oya no kuvuga bya bindi ngo bubaka timu ngo buryo ni bubamfu ngo amaguru 3 10 ngo iki ngo uzuraraba ngo ukuguru kugufi na kurekure hano nta birimwo no kuvuga live good winjiye abantu bose bazinjira mu nyuma zawe ku isi bazokuja munsi urira kwiyandika gusa ku isegonda ikirukira bashaka kwereka umuntu yinjiye ku isi no kuguru kumwe isi yose. Ikindi naco bakuyemwo ya makampani usanga umuntu yakoze imuhemba mu mapwe hano nta birimo oya ntavyo guhemba mu mapwe kuko hariho kampani zihemba mu mapwe ugasanga ntabwo ari amahera yera ayo mapwe baguhembye uyakoresha mu kwandika umunywanyi mushasha hano suko n'amafaranga nyakuri. Ikindi ca gatanu bakuyemwo ni bya bindi byo gukora bagashaka kubwira ngo tuzogushimira liwa agashimwe ukaza wumva ngo bazoguha recompense materielle ngo imodoka ngo hano nta birimo bakubwira bati muri live good abantu bamenyereje kubaha ama recompense materielle uburi kubafata nk'abana no gukinisha abantu umuntu nakore ni yaronka amafaranga azomenya yaje kuyarira ivyimenya kuko ivyo nkunda sivyo wewe ukunda imodoka nkunda sivyo wewe ukunda ingendo ibihugu nojamwe sivyo wewe wojamwe umwe wese azimenya ufise amafaranga cyo kimwe n'ingaburo ni waba ufise amafaranga uzimenya ingaburo uguri yari ivyo bewe birakuraba. Hanyuma ikindi kigirindwi nta flash out canke bya bindi uzawumva ngo nturenza igitigiri c'abantu karena ku munsi baba ni wabarenza wa mafaranga yose ufise kuri konte turayafuta oya hano shaka uparena abantu ijana urundemwo ivyo birakuraba wewe. Ama ikindi nta bintu by'amabiho hado biho physique bakubwira bati boutique yawe iri ariye ahubwo tumira abantu bagurire kuri boutique yawe ivyo byo kuzana ibintu ngurumva ngo ntonze ku birongo ivyo bituma produit zizimba bigatuma zibura kuko uzanye biro bica bizana no kugurira produit hanze ugaca usanga zirakunaniye kwinjiza mu gihugu. Bireke live good yenyene niyizovyikorera ukeneye produit y'commande bayikuzanire muhira no kuvuga ni e-commerce wewe urimenya iyi ukorana na bene company directement atawundi aciyemwo hagati. Hanyuma ikindi barahinduye metode zo guhemba metode zo kwema bakoresha ico twita iPayout abantu bamenyereye ibintu bya cryptomone nibo baca bantahura vuba iPayout no kuvuga ni systeme binjije muri live good ituma buri muntu wese igihugu cyose arimo kubisi ahembwa kandi amafaranga yiwe akamushikira kuko hano hariho gishaje duhembwa imisi yose kuwa kane no kuvuga amafaranga yawe metode do paiement uyishizemwo muri live good indani amafaranga bayakurungikira kuri ya metode. Izo metode do paiement nazo ni nyinshi ushobora guhemba ukoresheje banki nimba ufise banki ukaba iyo banki yemera konte $1 cukoresha iyo nimero ya konte bancaire no kuvuga muri live good amafaranga uzohembwa ni automatique kuwa kane uzoyasanga kuri konte $1 watanze muri banki. Urashobora gukoresha visa card urashobora gukoresha mastercard urashobora gukoresha ATM urashobora gukoresha kandi na cryptomone kuko harimo systeme ya BitPay abamenyereye crypto bo baca bantahura vuba kuko BitPay ni company nini cyane y'abanyamerika. Iyi BitPay rero ifise systeme do paiement indani iyo systeme do paiement harimo ubwoko 13 bw'amakriptomone ushatse urahembwa muri Bitcoin ushatse urahembwa muri Ethereum ushatse urahembwa muri Trocoin ushatse urahembwa muri Dogecoin ushatse urahembwa muri Solana ushatse urahembwa muri USDT TR7 ushatse umva harimo moyen de paiement zose zibaho urahembwa muri systeme ya QIE umva harimo systeme de paiement nyinshi ku buryo atagwitwaza kuko harimo n'indi systeme ya e-wallet abazi nawe wallet bobo baca bantahura donc abantu dusanzwe dukorana mu bya crypto bobo baca banyumva vuba none rero novuga nti habaye n'indinduka nyinshi cyane. Ikindi cyanyuma nohereza ko n'ibyinshi by'impinduka nta upgrade irimo oya winjiye wirinjira rimwe rizima kuko bararavye basanga harimo ubusumbasumbane hariho abantu binjirana amafaranga menshi bakagira konte nyinshi bigaca bituma abantu bato badashikirwa. Ubu rero ico baragikosora
twese ku isi yose twinjirira kuri $50 zitarenga. $50 nturenza nizo winjirirako. Twese arangana isi yose, nta grade ibaho ipu, twese ni $50. Rero iyo winjiriye kuri $50 ibikurikira rero byo n'agatangaza. Dufise inzira zitandatu zizana namwe amafaranga. Ngomba rero ndakubwira inzira zitandatu zizana namwe amafaranga, ndazi urumirwa uratangara. We gusuka umuntu amatwi ucukurikira ugikurikira ya kabiri, ndakubwira ingene twunguka haruhande y'ingaburo z'akanovera z'akamaro gakomeye Live Good tuzanira muhira na DHL. Ngomba ce ndakubwira ingene dukorera amahera hano ibiriyo n'agatangaza. Uparenye umuntu wa $50 ibiriyo n'agatangaza, baca baguhemba ica kabiri cyayazanye, no kuvuga umuntu umwe umuhembegwa $25. Nyumviriza wumviriza ibikurikira uraza gutangara nkuko nanje natangaye.